Qur'ani nyeranda ikigabane cha 69 uhoraho Allah avuga ati Bismillahirrahmanirrahim kwizina ry'uhoraho Allah nyene imbabazi nyene impuhwe Al-Haqqah ikiza ngaragaza kuri umuhero Mal-Haqqah none nigiki ico kiza ngaragaza kuri Wama adraka mal-Haqqah kandi nigiki kizokumenyesha icarico ico kiza ngaragaza kuri Kadhabat Thamud wa 'Adun bil-Qari'ah Abathamudi bumuvugishwa n'Imana Salehe hamwe n'Abaadi bumuvugishwa n'Imana Hudi baragararije umunsi w'ikiza mvuna mutima umuhero فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية gutyo rero abathamudi ubwabo batikirishijwe ugwamo rurenze urugero rucivutu وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية n'Abaadi ubwabo batikirishijwe umuyaga w'igikonyozi uhuhuta birenze urugero سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية uhoraho Allah yawubasatirije ko amajuru ndwi hamwe n'imirango 8 urutavanako maze ukabona abantu muri ako karere bagitakurikiye hasi nkaho umengo nibitumba by'ibiti by'itende bigaragara ibirohori فهل ترى لهم من باقية mbega none urabona numwe w'igisigarira wabo وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة kandi Farao nabo hambere yiwe hamwe n'urunganwe rwa Loti gubiswe hasi hejuru baje bakora ibicumuro vyeruye فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية nuko rero baragabitanirije intumwa z'Imana yabo Allah gutyo rero uhoraho Allah arabacakira incakiro rudedeza ruhana mabuguma إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية mu byukuri igihe amazi yasendanisha akarenga urugero mu minsi y'umuvugishwa n'Imana Noa twarabareruriye muri ico kireremba ku mazi ubwato لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية kugira ngo tukironse kuba inyigisho icibutso kuri mwebwe kandi ugutwi kose gufata nkankama kugifate nkankama فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة nuko rero igihe hazovuzwa inzamba ukuvuzwa rimwe gusa وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة kandi si n'imisozi bikarerugwa maze bigahomvagurwa uguhomvoka kumwe gusa فيومئذ وقعت الواقعة kuri uwo munsi rero cakiza cukuzuka n'ihembwa kizoba cashitse وانشقت السماء فهي يومئذ واهية n'amajuru azosatagurika kandi nyawayo kuri uwo munsi azoba agoyagirika cane والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8 kandi abamarayika bazoba bari mu nkikuro y'amajuru kandi kuri uwo munsi abamarayika 8 bazorerura hejuru yabo intebe y'inganji y'Imana yawe Allah يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية kuri uwo munsi muzorengutswa nta kinyegezwa cyo muri mwebwe kizohishwa فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه kandi naho rero uzohererwa igitabo ciwe mu kuboko kuyo kw'iburyo azovuga ati ehe yemwe nimusome igitabo canje إني ظننت أني ملاق حسابيه mu byukuri jewe narinzi neza yuko atankeka nzohura n'igiharuro canje
فهو في عيشة راضية gutyo rero nyawayo azoba ari mu buzima bumushimisha في جنة عالية mu bwami bw'ijuru ryeranda buhanitse قطوفها دانية ivyamwa byo muri bwo bijondajondera hagufi cyane كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية bazobwirwa ngo nimufungure kandi nimunwe muhimbawe bivanye n'ivyiza mwakoze mwitegekaniriza mu minsi iheze ku isi وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ariko naho uwuzohererwa igitabo ciwe mu kuboko kwiwe k'ukubamfu azovuga ati yewe magorwa yanje ese iyo ndeka guhabwa igitabo canje ولم أدر ما حسابيه kandi simenye n'igiharuro canje ico ari cyo يا ليتها كانت القاضية yewe magorwa serupfu iyo uba warandangije wese hamwe n'ivyanje vyose ما أغنى عني ماليه amatungo yanje ntacamariye kuri uwo munsi هلك عني سلطانيه ubutware bwanje bwanyinugubuye bwanyiyatse خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه niho hazovugwa ngo yemwe bamarayika mujejwe umuriro nimumufate kandi nimumubohe amaboko mu kanigo hanyuma nimumudwibize mu muriro ukaze cyane witanure hanyuma nimumwinjize mu munyororo uburebure bwawo burehana dhira 70 mumucunaguze إنه كان لا يؤمن بالله العظيم mu by'ukuri nyawayo ntabwo yahora yizera uhoraho Allah imana nyeranda ihambaye ولا يحض على طعام المسكين kandi ntabwo ahimiriza n'abandi kucyo gufungurira abakene فليس له اليوم هاهنا حميم gutyo rero uno munsi ngaha nta mugenzi soma mbike afise ولا طعام إلا من غسلين kandi nta mfungurwa kiretse iz'amashira ava mu mibiri y'abantu bo mu muriro utazima لا يأكله إلا الخاطئون nta bazirya kiretse abacumuzi فلا أقسم بما تبصرون nuko rero ndarahiye kuvyo mubona وما لا تبصرون no kuvyo mutabona إنه لقول رسول كريم yuko mu vy'ukuri Qur'ani nyawayo ari jambo ry'uhoraho Allah rihishurwa n'umutumwa w'umunyacubahiro umumarayika Gaburiyeli وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون kandi nyawayo Qur'ani ntabwo ari jambo ry'umunyavyese nk'uko muvuga mbere ni bike cyane ibyo mwizera ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون kandi nyawayo Qur'ani ntabwo ari jambo ry'umupfumu nk'uko muvyibaza mbere mwebwe ni gake cyane ako mwigishika mwibuka تنزيل من رب العالمين iyi Qur'ani rero ni cururukijwe kiva kuhoraho Allah imana y'ibiremwa vyose ولو تقول علينا بعض الأقاويل kandi iyo umutumwa Muhammadi yari kwadukana kuri twebwe amajambo amwamwe tutamuhishuriye لأخذنا منه باليمين budakuka twari kumucakira ukuboko kukuryo ثم لقطعنا منه الوتين hanyuma budakuka twari kumuca umutsi w'umushaha tukamunogora umutima فما منكم من أحد عنه حاجزين kandi rero nta wari we wese n'umwe muri mwebwe yoshoboye kumudutesha akamukingira
وإنه لتذكرة للمتقين kandi mu by'ukuri Qur'ani nyawayo ni inyigisho icibutso kubw'abihebeye uhoraho Allah bamutinya abayisilamu. وإنا لنعلم أن منكم مكذبين kandi mu by'ukuri twebwe turazi cyane yuko muri mwebwe harimwe abagararije ikatwa. وإنه لحسرة على الكافرين kandi mu by'ukuri Qur'ani nyawayo kubahakanyi izoba amaganya no kwicuza kubwo kutayizera kwabo. وإنه لحق اليقين kandi mu by'ukuri Qur'ani nyawayo niko kuri kumwizero. فسبح باسم ربك العظيم gutyo rero none nahaze izina ry'uhoraho Imana yawe nye n'ubukuru ubweranda ari ryo Allah